Mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi tubashikana neza na neza mu ibohero rikuru rya MPIMBA mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi, aho umunyororo adasanzwe yitwa Tony Uwizeye batazira DUME yagisibije yahinduye gereza nkaho ari akarima k'igikoni akica agakiza. Hari ibintu byinshi bibera mu Burundi bitagira n'insiguro umuntu atashobora no kuronka ukuntu yobivuga, aho usanga umuntu akurikiranwaho ibyaha hafi 10 harimo kugandagura abantu, gutunga ibirwanisha atabire kuri we, kwibisha inkoho, guhungabanya umutekano w'igihugu, akongera ko yama afatwa agatoroka, hanyuma ukaca wumva uwo muntu ngo yahawe ububasha n'amabanga yo kurongora abandi banyororo, akanahabwa uburenganzira bwo gusohoka ibohero ahashakiye, agataha ahashakiye, mbere akabasoma mbiki umukuru w'ibohero. Ivyo bikaba gutyo mu gihe abandi bo baheza umunyororo canke bakezwa na sentare ariko ntibaronke ububasha canke uruhusha rwo gutaha. Icyo twobamenyesha nuko mbere wa wundi ari uko akora ibyaha akaba ari we agaruka gutoteza ba bandi bezwa na sentare, akabarya umutima ngo ntimuzovaha, akabahoreza igufa, abandi akanabica kuko aribwo burenganzira yahawe. Umuntu avyanditse gutyo rero ucumenga ariko aho acafuza igihugu, ariko agomba gufuta ishusho y'igihugu mu makungu, ko acafuza indongozi, womenga dusa naho turiko tuvuga ibintu bitabaho. Ariko ibi tubabwira si bitito, uko niko vyifashe mu ibohero rikuru rya MPIMBA, aho igihangange Tony Uwizeye batazira DUME cica kigakiza kibifashijwe n'umuyobozi w'ibohero Colonel Abdul ndi mu rukundo. Mbega uwo DUME ninde? Mu butungane yitwa Uwizeye Tony, ariko hari abandi bamuzi ku izina rya Julien Manirakiza. Izina ryiwe rizwi cyane ni DUME. Yavutse mu 1980 ahitwa Tenga muri komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura rirare. Ntituzi neza imigwi ashobora kuba yaraciyemwo nk'iya gisirikare, ariko icyo tuzi cyo nuko twama tubona yifotoza ku bimenyetso bya CNDD-FDD, akanakora ubwicanyi atumwa n'iperereza. Biragoye kudondagura amabi izina DUME ryagirizwa canke rimaze kuvugwamwo kuko biteye ubwoba. Twibutse bimwe bimwe mu byo DUME avurwamwo nk'amabi yagiye arakora. DUME aravugwa ko ari we yagiye kwica umunyororo mugenzi we Juventi Nduwimana yari yariyemereye ko ari we yagandaguye ababikira b'Abataliyani mu Kamenge muri Nyakanga 2014. Juventi yarasohowe mu MPIMBA ajanwa kwicwa kuwa 22 z'ukwicenda 2017. DUME aravugwa ko ari we yagerageje kugandagura umukenyezi wa Agatorwasa muri Kigarama 2015. Yaranamukomerekeje mu mutwe ariko Imana irakinga ntiyamwica. DUME aravugwa ko ari we yishe Colonel Lucien Rufyiri afatanije n'uwitwa Bilara, aho hari muri Rusama 2016. Ubu afunzwe yagirizwa umugabo yishe mu Kibenga ku kiraka yahawe n'umugore w'uyo mugabo. Twasomye attestation yiwe yanditswe n'umuyobozi w'ibohero rya MPIMBA muri 2021. Uwo nawe ntiyari uwundi, yari uwitwa Colonel Selge Nibigira batazira Gikona. Gikona rero yanditse ko DUME
yakurikiranwa mu madosiye 6 arimwo ibyaha 12: kwica umuntu, gukoresha impapuro mpimbano, icyo twita FUF, gutoroka umunyororo, icyo bita FUF, kandi vol qualifié, guhungabanya umutekano w'igihugu azi, no gutunga ibigwanisho bitemewe n'amategeko, icyo twita DIAF, kuba mu mihari y'abarwanyi PBA, gutoroka ibohero, kugandagura umuntu. Ibyo ni bimwe mu byaha DUME yagirizwa ico gihe muri 2021. Ibyo ntibyabujije ko arekugwa agasubira kwidegembya imbere yo gusubira gufatwa yagirizwa kwica umuntu mu gasekebuye. DUME ni igihangange mu ibohero rikuru rya Mpimba. Bamwe mu bakozi bo mu ibohero rikuru rya Mpimba batwandikiye bavuga ingene bababazwa no kubona umunyororo Tony Uwizeye batazira DUME afise nk'uburenganzira budasanzwe yahawe n'umuyobozi w'ibohero rya Mpimba Colonel Abdul Ndimurukundo. Banditse bagira bati, uyo Tony Uwizeye kuva haje umuyobozi mushasha w'ibohero Colonel Abdul Ndimurukundo yamuhaye ubwigenge bwose budahabwa umunyororo. Narirya DUME ariyo ku byaha bikomeye. DUME akorera hanze y'ibohero, imisi yose asohoka 8h z'agatondo akagaruka ibohero ryugaye 18h canke 19h. Aho ataha aborewe akaza azanye ibinyobwa bitemewe mu munyororo. Iyo atashe ashika kubita abo batavuga rumwe kubera ububasha ahabwa n'umuyobozi. Icyo tutavuze ni ubusambanyi. Abigeme bobo bari mu ibohero rikuru rya Mpimba baramuzi, abenshi baramuzi mu bijanye n'amabi yakoreye abavyeyi, urabo yahekuye n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari n'abaza babonye badasubira gucutsa agatima ko kuza kuraba babo mw'iryo bohero. Iyo muturutse ko hanze urumva we ko yibera hanze ntapfunzwe. Ikindi mwomenya nuko afise ububasha yahawe n'uwo muyobozi. DUME atwara quartier cellule A bita isolement. Uwo adashaka ntabaho aca mwirukana, kandi ahabaye naho abwirizwa kuriha ibihumbi 300. Turasavye bino bintu bije ahabona abatwara Burundi, abatwara ubutungane bumve kano kamo badutabare. Niko banditse bavuga. Ibibazo ni byinshi hano. Mbega bigenda gute ngo umuntu yagirizwa kwica abantu agume ahabwa umwidegemvye wo gusohoka ibohero uko yishakiye? Bigenda gute ngo umuntu yagirizwa ko yama yatorotse ibohero ahabwa umwidegemvye wo gusohoka ako ashatse? Ubwo bubasha umuyobozi w'ibohero yabukuye he? Bigenda gute ngo uwagirizwa kugandagura abantu ahabwe gucungera abandi banyororo? Muri iki gihugu ibintu byacu biracuritse, inzirakarengane zirafungwa bikomeye, inkozi z'ikibi zikahabwa iteka ridasanzwe mu ntwaro ya CNDD-FDD. Abakora ibyo babita intwari, ariko abavyiyamiriza bakitwa abansi b'igihugu. Ibyo nibyo bongeye ko abatwandikiye. Insiguro mu funyafunyo z'ibyaha yagirizwa nizi. Icaha ca mbere yagirizwa ni faux et usage de faux, gukoresha impapuro mpimbano azi
icyo bita atteinte à la sécurité intérieure de l'État, kwagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. DIAF, détention illégale d'armes à feu, gutunga ibigwanisho bicira umuriro atabifitiye ububasha. PBA, participation à des bandes armées, kuba yaragiye canke aja mu migwi y'abitwaje inkoho canke ibigwanisho. Viyuki vol qualifié, ubusuma bw'inzira karengane canke buteguwe neza bwo rwego hejuru. Murumva ko ari bimwe mu byo yagirizwa. Ikibazo gica kiza niki, mbega leta y'u Burundi yo bibona ibiriko biraba? Abajejwe ubutungane barabibona ko twama twumva ku maradiyo biyamamura ngo hari ibyo ko baragomba gufasha? Mbega abo barashitse mu mpimba barabibona? Bamaze kubibona hakozwe iki ko tubona bikomeje kugurana? Aho twovuga nk'ahandi henshi yagiye atandukanye mu mabohero usanga ibibazo arijya nawe, ugasanga bene gihugu bararira, uwejejwe ntare kugwa, nure ko washitse muhira bakamwicira mu nzira. Tuvuge ko Uburundi bwahindutse Sodomu na Gomora? Tubashimiye kuba mutwumva, naho ubutaha. Ciao ciao.